Bombardment Intare y'umuji king of animation in our country. I'm back again. I'm back again with a special sound from East Media, Abundi Muyinga Rugari. Ikiganiro ni no it. Bimenye mutegurirwa kandi mukaguzwaho nanje MC Bombardment Intare y'umuji. Ambere na mbere kwanza no manze ufite subscribe cyangwa se abone kuri channel yanje ya MC Bombardment. Ubundi amateka nkaya y'ivyamabari ntazozera gucika. Amazina yiwe nyakuri bamwita BIZIMANA Aboubakar Kaloume yavuze itariki 7 ukwezi kwa 12 December mu 1989 yavukiye mu Cibitoke i Bujumbura. Amashuri y'intango yayigiye kuri Ecole Primaire Himbaza. Amashuri yisumbuye nayo yayigiye mu Kanyosha kuri Seska. Ntivyashobotse ko amara amashuri cyangwa se aheraheza amashuri kubera yuko yarabura ibikoresho bimwe na bimwe by'ishuri. Iwabo nta bushobozi bari bafise bukwiye bwo kumubandanyiriza amashuri. Kugira ngo aronke amahera y'ishuri cyangwa se agakaye n'agakaramu yagenda kuropora amabuye mu ruzi muha gwegere hariya mu Kanyosha ngo arabe basi ko yafasha n'umuryango wiwe kuronka agafu bajya muhira. Afise abana batatu, Leila, Kalim hamwe na Liam Salim. Afise aba subscribers 104 kuri YouTube channel. Afise aba followers 106 kuri Instagram. Afise aba followers 222 kuri Facebook page. Afise label ya music irimo abaririmbyi babiri, Bentulo hamwe na Belle Nice. Ni brand ambassador wa Crown Royal hamwe na BIC, Business Insurance and the Insurance Company. Bamwita SATB, Satellite du Burundi. Imbere yuko atangura kuririmba, SATB yari umukinnyi w'umupira w'amaguru. Nyuma yaho niho ivy'umupira yaje kubivamo, atangura kuririmba muri team yitwa Kikosi. Ico gihe yari umuraperi, yatangura kuririmba mu 2003 gushika mu 2008 aririmba muri Kikosi. Mu 2009 nyuma yo gutandukana na Kikosi yaciye asora indirimbo yiwe ari wenyene, indirimbo bita Nzogenda Iwanyu. Ico gihe rero ni naho yaciye atangura kuzara koresha kakarugo kiwiwe yakunda kuvuga ngo Amiri Pro MA Production. Nyuma yo kumva iyo ndirimbo ya SATB yumvise n'umusore afise impano idasanzwe, ari umusore ashoboye kuririmba byo, ni naho rero yaciye amufata mu mugongo aca amusora album yiwe ya mbere. Iyo album bayitwa Inkuru y'Ukuri. Ndakwibutsa kandi ko iyo album Amiri Pro yayimukoreye ku buntu. Hari harimo indirimbo zagiye zikorwa n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye. Hari harimo nka Nashitse kwisi yawe na mama geze mu bigero unsankisira koye. N'izindi zigiye zitandukanye. Iyo album yakunzwe n'abantu benshi cyane byo. Mu 2010 rero niho iyo album yayishira hanze. Iyo album yayirancingiye kuri Mise Viva abifashijwemo na MA Production hamwe na Mugisha Landry. Ico gihe iyo album yarakunzwe byo, yaragurishijwe cyane, yatumye SATB amenyekana. Niyo kandi yaciye ituma SATB atangura kumenyekana cyane mu bantu, yamuciye inzira byo Inkuru y'Ukuri album. Harikisha funiryo ubaka ujye mugenzi wawe niwe
mu bihumbi 2011 naho muri Isanganiro Award Premiere Edition indirimbo inkuru y'ukuri yabaye indirimbo ya kabiri yakunzwe n'abantu benshi bagiye batandukanye mu gihugu cy'u Burundi. Muri ico gihe nyene mu 2011 yakoranye indirimbo na Tom Close hamwe na Uncle Austin, indirimbo bita Nkingurira, naho itamenyekanye cyane ariko yatumye Sat-B amenyekana kubera yuko yaciye atangwa kuvugwa mu Rwanda. I'm sorry. Mu bihumbi 2012 Sat-B Satellite King niwe yatangwa kuronka manager, aho yarose manager bita DJ Jackson. Ndakwibutsa kandi yuko indirimbo inkuru y'ukuri yaciye kuri channel ya DJ Jackson muri mu 2013 yaciye amutwara muri Uganda, aho yaragiye gukorerwa indirimbo no mu producer bita Washington. Yamukoreye indirimbo zibiri, harimo imwe bita Reka Mbege hamwe n'iyindi bita Respect. Unamusura fashe naguhemukiye nashambungira ahubona numvisoni. Ico gihe nyene mu 2013 niho baciye batogwa ari abaririmbyi babiri ngo babe brand ambassador ba P Music, aho yari Sat-B hamwe na Big Fizzo. Ico gihe Sat-B niho yaciye atangwa kwinjiza kanoti. Mu bihumbi 2014 niho Sat-B Satellite King yaronka ikibondo, niho Sat-B yaronka umwana wiwe wa mbere, umwana yitwa Leila Burundi. Yavuze itariki 16 ukwezi kwa kane mu bihumbi 2014. Yamuvyaranye n'umukobwa bita Nelly Nat. Yakwibutse kandi ko Nelly Nat bari baragize etat civil hamwe na Sat-B, ariko ntibyatinze ntibyatevye baje gutandukana, umwe aja ukwiwe undi aja ukwiwe. Yesu! Uwo mwaka nyene w'ibihumbi 2014 ni nawe yasora indirimbo yiwe yamenyekanye cyane, ikundwa na benshi, abanyokuru, abasokuru, abakuze, abana. Indirimbo yitwa Satura Mabafre. Satura Mabafre mama uyu Satura Mabafre. Ico gihe nyene mu bihumbi 2014 niwe yaciye yugurura channel yiwe, channel ya YouTube. Yayuguruye itariki 24 mu kwezi kw'icenda ibihumbi 2014. YouTube channel. Vyumvikana yuko indirimbo zose yasohoye gushika mu 2014 ntigizigeze zica kuri channel yiwe ya YouTube, zagiye zica ku machannel agiye atandukanye nka Akeza Net, DJ Jackson hamwe n'izindi channel zigiye zitandukanye. Mu bihumbi 2015 Sat-B yasoze igihugu aca mu gihugu cy'u Rwanda. Mu ntango rero z'umwaka nyene w'ibihumbi 2015 niho yasohoye indirimbo ari kumwe na Urban Boys zigera kuri zibiri. Indirimbo imwe bita Urankirigita, iyindi bitwa I Love You. Oh baby I love you, I need you so much, my sweetie sweetie. Ndakwibutse ko ico gihe yarafashwe mu mugongo na Bokiv. Indirimbo I Love You yakoranye na Urban Boys yaciye kuri channel zibiri, aho yaciye kuri channel ya Bokiv itariki 18 ukwezi k'umunani ibihumbi 2016, na Sat-B nawe kandi yashize kuri channel yiwe itariki 4 ukwezi kw'icumi ibihumbi 2016. Yakoze n'indi ndirimbo ari kumwe na Aime Bruson, indirimbo yakunzwe byo mu Rwanda, yavugijwe cyane mu Rwanda no mu Burundi, indirimbo bita Akanamba yakunzwe na benshi vyo.
nyuma yo kuva kwagura akarere mu Rwanda rero mu bihumbi 2016 niho yagaruka mu Burundi. Hari itariki 23 kwezi kwa 12 Desembre ibihumbi 2016. Amaze imisi mike rero ari mu gihugu cyo mu Burundi niho yaciye asohora album yiwe ya kabiri, album yitwa Iwacu. Yagizwe n'indirimbo 19. Hari harimo indirimbo zagiye zikuzwe n'abantu benshi cyane byo. Hari harimo nk'indirimbo bitwa Iwacu, Nyampinga, Too Much, African Girl, Generation, Moto, Women, hamwe n'izindi zigiye zitandukanye. Muri izo ndirimbo zose havuyemo indirimbo imwe yakunzwe n'abantu benshi bagiye batandukanye nyuma yo kuyikorera video. Iyo ndirimbo nayo ni iyi ni nayo ndirimbo ya mbere Sat-B yatanguye kurongera ko views 100,000 dollars. Uwo mwaka w'ibihumbi 2016 nyene niho Sat-B yaciye ku mugaragaro manager asigaye ari kumwe nawe ari we Kent P. Yamwaka mu 2016. Mu bihumbi 2018 yasohoye collabo ari kumwe na Durisax kuva mu gihugu cha Tanzania. Ico gihe nyene ni naho yaciye asohora iyindi ndirimbo yakunzwe cyane byo utuvugana ifise 1 million views zirengaho gato, No Love. Mu mwezi wa 2018 yasohoye indi ndirimbo bita Karabajya. Cyenda naho yakoranye collabo na Azwi kuva mu gihugu cha Tanzania nyene. Ni naho rero ico gihe muri 2019 yaciye aronka awards zitatu muri Buja Music Award. Hari mu kwindwi ibihumbi 2019 Sat-B yabaye muririmbyi w'umwaka, yabaye muririmbyi yarose ibihembo bitatu byakunzwe n'abantu bagiye batandukanye. Sat-B yabaye wa mbere mu Burundi bwose mu 2019. Mu bihumbi 2020 naho Sat-B Satellite King yasohoye EP bita Romantic Sound. Yarigizwe n'indirimbo 9. Hari harimo nka I Miss You, Talk to Me, Beautiful featuring ari kumwe na Medi. Baby, you're so beautiful, you make me wanna dance. Baby Girl, Waiting, Isidibe, hamwe n'izindi. Iyo ndirimbo yakoranye na Medi kuva mu gihugu cy'u Rwanda yakunzwe cyane byo ubu tuvugana ikaba igeze ku views 2,800,000. Imaze amezi 10 isohotse 2 months ago. Mu bihumbi 2021 naho niho rero yaciye asora iyindi ndirimbo yiwe shasha bita Forgive Me. Nyuma yo kumara igihe kimara amezi 8 arenga adasohora, yaciye asohora audio bita Forgive Me. Indirimbo 10 za Sat-B Satellite King zarebwe cyane kurusha izindi kuri YouTube channel yiwe. Yambe ni Beautiful yakoranye na Medi kuva mu gihugu cy'u Rwanda ifise 2,200,000 views. Ya kabiri ni Feel Love imaze imyaka 3 ifise 1,000,000 urenga. Ya gatatu ni No Love ifise 1,000,000 nayo imaze imyaka 3. Ya kane ni Too Much ifise 468. Ya gatanu ni Umubabaro ifise views angana 389. Ya gatandatu ni Don't Cry yakoranye na Azwi kuva mu gihugu cha Tanzania imaze imyaka 2 ifise 369. Iyindwi ni Nyampinga ifise views angana 289. Iy'umunani ni Gachugele yakoranye na Bentulo ifise 225 views. Iy'icenda ni Baby Girl featuring yakoranye n'uwo muri Uganda Albert Skills ifise 200,000 birenga. Iy'icumi ni Karabajya ifise 195 views. Video 82 ziri kuri channel ya Sat-B zifise 9,174 zama views. Sat-B
Satellite King akoresha social media zitandukanye, YouTube channel, Instagram, Facebook, Twitter, Apple Music, Spotify, Deezer na Audiomack. Sat-B uwo niwe Bizimana Aboubakar Kaloume, azwi nka Sat-B cyangwa se Satellite di Burundi. Bizimana Aboubakar Kaloume, Burundian artist. Jewe mwari kumwe ndi MC Bombardment, nyitwa Intare y'umuji canke unyitwe King of Animation in our country. Sat-B ubu afatwa nk'umwami wa Buja Flavor cyangwa se uwa mbere muri Buja Flavor mu gihugu cy'u Burundi. Sat-B Satellite King akundwa na benshi mu gihugu hamwe no hanze y'igihugu. Yagiye yagura akarere mu bihugu bigiye bitandukanye, Tanzania, Uganda, Rwanda hamwe n'ahandi hagiye hatandukanye. Sat-B ni nk'ikirori abandi bantu bareberamwo, benshi bagiye bamwigana, benshi bamureberako, abandi bamwiyinspirako. Uwo umwami w'umuziki w'u Burundi benshi baravyemera, ari n'abandi batavyemera. Sat-B Empire Avenue. Ikiganiro ni No It, mutegurirwa nanje Intare y'umuji MC Bombardment, Master of Ceremony, King of Animation. Isi media ntako iba itageze kugira ngo amatwi agushike ko ameze neza cyane. I'm together again with JB51 Eric #1. See you. Ciao ciao. Big up sana Ale Frank. Isi media, never give up.